Hello guys, meze neza mugisawa. Agenda fresh ndi cool. Iri mu majwi duturuka kuri Vivi TV. Nubwo ndi kumwe na za Vinique TV na ma television menshi cyane gose no musi duhonye ku mu artiste umwe tuzi ku ma TV atandukanye, ku ma TV online, amwe asanzwe akorera atandukanye. Ariko uno musi tumusanze ari karakina filme. Ntawo ziro ko iyi film ari wiwe, ari we yanditse canke yaherekeje. Ubwa mbere tunamuramutsa atwidondora hama tugaruke tuyage gatoya. Turaguhaye kaze ko na television sintuzo turadudagura unongero nidondora. Welcome mademoiselle, meze neza? Yego, neza n'umuriko. Twe turashima kandi turi cool. Hanyuma tugende kuri presentation. Benshi barakuzi ariko hashobora kuba ari ku umuntu ariko arabona umunsi atakuzi yagize abone kuri izi TV zitandukanye ejo canke yabigize mu gatondo. Amazina ni Amazina ni Vivi Queen. Vivi Queen umwe mu bigeme bakora ku mativa atandukanye, nagiye ndabona mu biganiro hehe bavuga ubutumwa bw'Imana, baririmba ama gospel, ariko no musinda gusanganya abakinyi ba filme. Mbega abo bakinyi ba filme ni filme gwawe canke bimeze gute? Yego, filme gwanje. Filme gwanje. Ariko tubwiye ni filme gwanje menga sigaho bivuganye ubwoba. Ni filme gwawe yitwa gute, ipanze gute, imeze gute, yitwa gute? Merci beaucoup. Ni filme gwanje yitwa Inyungu yo gusenga. Yego, kandi iteguye neza vraiment abantu bazikunda cyane kose. Yego, bakomeze gukora sabone. Ibintu bizogenda neza. Tukiraho nyene iyi filme yitwa Inyungu yo gusenga bakomeza kugira sabone. Mbega iyo sabone bayikora kuri TV yitwa gute? Sabone muyikora kuri TV ya Vinique TV. Yego, kandi muzogerwa cyane. Abafana barantumye ndababarize kandi nanje narizeye kubikora. Bumvise Vinique TV. Vinique hajya kisigura iki? Okay, Vinique TV bisigura iki? Bisigura nishim Vivi Queen. Yego. Ati ni VK. Vinique nishimwe Vivi Queen. Mbega inyisho yo gusenga tuyitegemo iki kiri special? Sinyisho gusenga. Ni Inyungu plutôt. Inyungu, pardon, inyungu yo gusenga. Yego. Muyitegemo harimo impanuro nyinshi kandi ugwaruka abajene abapapa abamama ndazi ko bazokura ko ibintu byinshi kandi byiza byo harimo impanuro nyinshi kandi bikiza imitima abenshi ndazi bazokura ko bw'ifiro. Yego, Vinique TV ni timu canke Vinique TV ni ikintu gusa kiri ngaha atakindi kintu abakinyi koresha ni gwawe canke nawe uhimba amahera nkuko tubona wambaye neza usa n'amahera nyine usanga agafaranga akivugira ko kubera naboneka. Vinique TV ikintu kinini cyane cyagutse kizogarukira aho gusa. Abakinyi nkoresha nabo nayo wanje. Hajya muri Vinique TV neza neza ishicaro bakorera hehe? Yego, Vinique TV bakorera mu Carama. Mu Carama, abastari mu Carama ndababona ni benshi, ndumva ko hubutse iyi ni timu. Abakinyi ba filme amatiba ari mu Carama urayazi? Bose. Babiruzi. Basi dufate ko ipirivota muzi. Ndamuzi cyane. Ni postare ntawuzi. Abona basi. Bose ndabazi. Jewe nsanzwe nzi. Ati rero mugiye gukorana cyane ya mu Carama ibintu bigiye mbarungutse mu ijambo rimwe. Kuko ireke iraza gushikira ni postare kandi yongera ishikire na Happy River bamenye ko mu Carama hari yindi timu ya Vinique TV barekuza barikorana su. Bro, renki irabashikira tugende rero kwibazo nyezina. Ifilime murayiteguye kandi igiye gukinwa neza cyane gose. Ino filime ni ndiya yanditse. Ndona yanditse. Vivi Queen niwe yandika ama story yo muri Vinique TV. Turumvise Inyungu yo gusenga igomba isoke mu maseri canke izosoka yose? Izosoka mu maseri. Isotse mu maseri izofisa amaseri ngaha. Bazogenda bakurikirana ndayimaze kuryoha. Twitega iki kiri special kuri Vivi Queen agiye guhindura muri filme ndundi? Mucitege kandi kirahari muzongera safety. Yego. Vivi Queen umwe mu bakobwa basa neza kandi bameze neza agiye muri filme yahora ari gospel. Nta majambo araza muri famille canke ndi hano ngo ni ndaya ko benshi bakunda gushaka bivuga. Cyane muzira nizibura. Ibura nazo ariko muri famille yanje neza ko ataziranye. Yego ko baranzi batubana abandi.
Vivi Queen ni mu bakobwa bariko barakora filime kandi turazi abakobwa bariko barakora filime bafise abagabo canke abasheri babo usanga babibabuze usheri wawe ntabikubuze si ko ari umufana cyane muri commentaire ati nareke kubesha yes cyangwa nukurikirana channel yawe tugende kuri Vinique urabo kuno bose bashaka ati nareke kubesha nta mwigeme nk'uwasukoye ubura umushiri comment barazandikanye ubu kuri kose kagusenyera gisigura umufana yabeshe abyanditse reka tubyihoze kuko kuri kuzi mwene ko tukira aho nyene dushaka kumenya umwe mu bakinyi ba filime mu Burundi baguhimbara neza cyane gose nini basi ariko kina mu ngaruka akabikora neza cyane gose ega sumwe amimbara je navuze umwe presque bose mbaguhimbara ariko je navuze umwe kandi watubwiye se basi bisigura naguhamagaye ugende ruka mukashamo kora collabo ugenda niyo kandi gusa vraiment ça basi yego biga cyane ko neza cyane mu ngaruka ariko Vivi Queen Sabasi mu ngaruka bikora neza ndetse n'ibindi ngirayo bikora neza kubera ko bamaze kuba bikora hamwe n'ahandi bikora neza Vivi Queen n'umwige masa neza kunda kwisiga amavuta meze gute misiga amara vya vrai Vivi Queen yisiga amara bisigura umungu wese amwipfuza niho mu kwezi nk'ibigopo bishika 3 amara tugende gatoya ku kintu Vivi Queen akunda gufungura kubera araba ari kwandika muri commentaire ati uwo mwana nimba tamuntu agira je namaze kumwitanga agomba amenye ivyo ifungura kuko ina akunda gufungura iki niya gusoka nazo menye ivyo aguhereza se mutagufungura cyangwa mudakunya cyose agomvye kubimenya ko muri commentaire ari karabaza ari niya gusohokana bize bigiye usanga ndakunda amara kunywa tugende gufungura fungura ndakunda ifiriti Vivi Queen ubuzima bwakunda ifiriti arakunda n'amata wewe wariko uravyandika muri commentaire niwe wamusohokana nivyo bintu biri gusa byonyine nivyo bigwa ntuzosheko na brochette uzobigira udufiriti twonyene hanyuma Vivi Queen reka ngende ndamubwira umuntu reka ndandika muri commentaire hajya Vivi Queen akunda abahungu bavyibushisha nk'ibonza kubera nimba yeriko yandika muri commentaire avyibushe abaravya inyuma canke yari muto baravya inyuma Vivi Queen akunda abantu bavyibushe canke bonza umuntu wese mwahuje icyo byiyumviro ntiyindira ngo avyibushe yonze ameze gutoya ati jewe ni twende mweupe mweusi mwembamba mnene Vivi Queen ni twende arira wowe ukontorera ivyumviro nivyo uraba gusa siko atubwiye none muri commentaire si jewe ikiganiro havugira ngo uri kubiyagira jewe uri kuyagira abafana bro I know that kuyagira n'abafana jewe nibisanzwe nibisanzwe je nibisanzwe abafana bariko barabiraba cyane gose bagomba kubimenya oya noneho yaza ndonyuje ndabuzoye yego muri commentaire yanze tugende Vivi tugaruke bakanakara kwishina ko ndakuvuga ati nuko tunano tumuto kuri inyi kirabamo kabavuga nuko turno je navize mu 8 nuko turno turagaruka nukuvuga tugaruke ku nyungu yo gusenga inyungu yo gusenga abakitere mwakinanye byagenze gute byagutwaye bitayingana gute si nyungu yo gusenga abantu baratuza kandi duwa cyane mukore sabone murabiraba muzoro ngutuntu twiza cyane gose fasha imitima twinyungu yo gusenga umukinyi wa mbere yakitinze nawe ukaryoherwa mu mwakinanye yabaye wa mbere ni jewe oya wowe nturimo mu bakinyi rega wowe nturimo n'umwanya oya no mwanya wowe uri umuntu akomeye gose CEO tuko tuvuga abandi bakinyi bakinye umuntu yakitinze ukaryoherwa niye bose babikoze neza ariko harabamwe urusha abandi vraiment nico baba hypocrite iyo turiko turakora ibintu bya industry ndayikunda ariko bakinye neza kandi ndazi n'abafana bazovuga ati vraiment icyo tuzogiha abafana niwe bazotera commentaire yabyo yego jewe uno mwanya munini kuko namaze kumva Vinique TV kwa umanyigarukire kuri ino film indi film uko dutegura yitwa gute filme y'uko dutegura yitwa Tabara filme nziza gose n'umuriro fire
Vivi Queen araduteguriye filme inyishu gusenga agomba duhiye. Hajya na usazwe muri wa gospel. Jaruzi. Okay, hari umuririmbyi wa gospel yari yambwiye ngo ndaguhuze nawe mu kigo kora collabo. Sha. Ndaza kumuharenki kugira abirabe hanyuma. Wone uzinda muharenki sije. Mba ndi serious. Kuko nziranye n'abaririmbyi batandukanye yari yambwiye ati ndakeneye umuntu ariko Jesse nanze Imana ko birimo nace ni kawusha. Akapera gato yarero kuvyo usanzwe muri gospel urimba akapera gato twumve Vivi Queen. Nakwibukije ahubwo undi munsi uzomagari kugira ngo mvuge kujyanye n'imirindi. Vivi Queen ndagusezere ndakubajije utubazo tungahe kubera ko biragoye bigoye. Ambwira ivyitira mu bitatu by'amazi. Amazi? Okay. Cyambere hariho umutimba rubiri. Amadahigwa. Ariko barakudikta ariko. Oya nadikta. Irega turi kumwe abantu benshi gande kuko muraba hari. Yo mana yandi twagiye. Ivyo nanyira. Ndumukizwa. Wapi? Bon, hari nabuze bibiri. Saheste kimwe. Ugira bitanu. Ko ibyo nzi bishika 10. Yabona. Oya. Na bitanu reka. Twagiye kimwe wavuze amatimba rubingo, amadahigwa. Saheste ko. Hasigaye bitanu. Kareka ko ariko barakudikta bamenyesha makuru bari nyuma ariko barakudikta sawa bandanye bari kugira turagise ego igico kimbaje nitegura sako niyumvira kwanje ibyo se byo byo kwiyumvira mu directeur nko yiza amashure twubaha twemeye CEO aho Vinique company none sinagufise nacho bon siteti kimwe kibaje nagomvye bitanu bitanu ariko nta ngorane ariko tugende kubaza kugira kabiri utubwire intara za kera zariho turetse zi 18 ziriho hari intara zingahe zitwa gute za kera reka ko hari intara 17 izo sikiriza oya izo sikirizo ni vuba ndiko mvuga kera bataravuga nizo ntara 17 uriko uravuga ariko twaravyize ego baserekana kugwirimo harimo ntara bavuga bugesera zande nande come on man okay bon okay ego zitanu nazibusera bujumbura gitega wavuze intara baza kuza Kristo yigenda gusanza ndavuze tubwire intara za kera kama izakoreshwa intara kama bazita intara kama izi bujumbura zitaranaza intara za kera zarindi harya 90 na kangahe twabize mu ishure uko nyene wowe maze umbwira intara baza ndagusavye intara zitanu kama za kera nizi intara zitanu kama za kera atari zira 17 seri zavuga zishyuye ubwenge bariko barashira ko mwaro bariko barashira ko rumonge ariko bujumbura ndazi yarimo bujumbura ntiyarimo vuye wevuga je navuze uvuge abafana CEO oya kukanse devra zitanu za kera harimo n'intara bita nambari buragane harimo ibita buragane basi ndazikwibutsa za Nyanzarake ya Nyanzarake ntiyarimo Nyanzarake yari muri buragane Makamba yose ari muri buragane harimo n'intara ya Kirimiro harimo na Bugesera harimo n'Imbo bizu namba nk'umuntu umusitare yisho bizi mufatanye bizu urancanze gusa question nakuzitanu zake zakaba reka tubaze ikibazo cya gatatu cyakunaniye vuga ati mubaho basugara kugira nyoherwe vremo ne urazize mugabo nazo wambwiye amasere ko ndazitondagura navyo uvuze buragani Kirimiro avec quoi Bugesera Imbo sinzi ko izo ntaruziwe Bujumbura ntiyarimo ni zitanu ni zitanu uvuze Bugesera uvuga Imbo uvuga
buragane na Kirimiro Javre na Bugesera abashitse Bugesera nayivuze musaza oya ntiwayivuze zari izo ntara zitanu kera bagirako baza guhindagura intara bagira intara 10 gusa baca baza barongeramwo mu mwaro yavuye muri Muramvya hari ukuntu bagiye barazihindagura bonyene ubwa kera ariko iyo ni geography utegerezwa kumenya nka CEO ko vuba ratuzungurukana navyumvise turiko turagira amarasma officiel urumva bazongura ahantu twari hekera cyumvuga ngumva ngo ahanwe ni imwaro umbe hari muri nko muri Kirimiro nk'igisozi hari muri Kirimiro rya kumenya gisozi akabazo ka nyuma kugira rice turangiza ariko naho nogeza agacanje nakaronse Kaje sindibibaje ni byiza cyane gose ndahukira byinshi akabazo ka nyuma sakabazo karekare shaka uhandukaniriza umuhungu n'umusore batandukanye umuhungu n'umusore umuhungu akiri umwana nyumva ko abasoretse nyine umukobwa nawe nta umwana umuhungu sivyo ni umwana nyine ataragera haruguru atarakura cyane gose ariko umusore abasoretse abakuze dusenzera abafana abafana banje ba Vinique TV ndabakunda cyane mukore subscribe mukore partage share comment n'ibindi byose ndabakunda so much kandi nize ko tugiye gukorana neza cyane gose Vivi Queen ndabakunda bye bye